nimuhorane n'umukama yogerane nawe. inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Yohani abona Yezu aje amwerekeye, aca avuga ati nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura igicumuro c'isi. Uwo niwe navuze hamwe nagira nti mu nyuma zanje haza kuza umuntu anduta, kuko ntarabaho yariho, na jewe sinarinda muzi, yamara naje kubatirisha amazi ngo amenyekane muri Isirayeli. Yohani yongera ati nabonye mutima amanuka ava mu ijuru nk'inuma, maze ahagarara kuri we, nanje nyene sinarinda muzi, ariko uwandungitse kubatiza mu mazi niwe yambwiye ati uzobona mutima yururukiye ko akamuhagararako niwe abatirisha mutima mweranda. None naravyiboneye, nico gituma nemeje ko uyo ari we yatowe n'Imana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari ijambo dukunze gukoresha mu buzima ririmwo insiguro ihambaye gose, insiguro yo kujabuka, tukajabutsa ubuzima, tukongera kandi tukajabukana igihe cacu, tukajabukana n'abacu muri ico ciyumviro gikomeye. Iryo jambo rero rikomeye nariko ngomba kuvuga ni ijambo ryo kubisikanya. Ava mvuga muti bivuye he? Nibitwumvise mu njiri. Yohani ariko haragera igihe cyuko abisikanya na Yezu. Yararonse igihe ciwe cyo kumutegurira inzira, igihe mbere cyuko Imana imugaragazamwo umuntu wayo, umuntu w'umuhanuzi, mbere bakanamwirukira rwose. Ariko wenyene Imana ikamwumvisha iti haraje uwundi ahambaye, kandi niwe watorewe, wabayeho kubwiwe kugira ngo umucire inzira. Agatangura kuvyumva kandi akavyakira, akavyinjiramwo, agahimbagwa nuko uwo yita ngo umukwe yashitse. Umukwe ngo arashitse. Murazi ko uretse ibitwumvise yereka abigishwa biwe Yezu Kristo nk'umwagazi, haragera n'igihe abigishwa be bafatwa n'akantu k'agashari. Akantu k'agashari, batanguye kubona Yezu bamwirukira gusumvya uko bahora birukira Yohani Batista, bakagira agashari. Murabona gashika no mu bantu basenga. Hakaza akantu k'agashari, bikabananira ingene bahana, babisikanya, babisanya, aho kamenga nabo nyene nko muri politike bakaguterana udukokora. Oya, umuntu vy'ukuri yamaze kwegera Imana, n'umuntu azi kumviriza mu Mana, agasobanura ibihe, akamenya gusoma bimwe twita ibimenyetso by'ibihe, akumva ingene Imana imubwira iti kumbura iti bisa mugenzawe, hari igihe cawe kirarangiye muri ibi. Jabuka. Abenshi muri uko kubisikanya bikabagora ingene bavyakira, kuko batumviriza uwabarungitse hano kw'isi. Nibo biyumviriza. Mwumvise na Yohani ngo na jewe sinarinda muzi, ngo namumenyeshejwe n'uwandungitse kubatiza, kandi ngo aramwihweza aja mugana. Iri jambo yahereyeko ngo Yohani abona Yezu aja mwerekeye, aja mugana, agaca amwumvamwo, kuko si ukwihweza kuraba gusa bisanzwe. Ko twe turashobora kuba tuko turaraba, nigeze kubabwira, turaba ikintu kimwe mugabo ntitukibone kumwe. Uko kuraba kwa Yohani Batista nukuraba k'umuntu yumviriza Imana, yumviriza mutima w'Imana muri we, akamubwira ati
nguriya wa wundi, kandi akamumwereka nk'umwagazi. mutima naharyoheye, ashobora gufata ibintu bito akakumvisha ibintu bihambaye Imana inyegejemo. N'umuntu muto, Yezu yari umuntu muto w'Umunyanazareti, asa ntebwe atamwe n'ukora ibitangano ngo Yohani acemenya ati n'umuntu ahambaye ari mu Imana, ibitangaza vy'Imana ntabyo ari bwatangure gukora. Ariko kuko yihweza akabona muri uyo mugabo asanzwe Umunyanazareti aje amugana, kuko yihweza muri mutima akamubwira ati muri uriya muntu haranyegejeyo Mesiya wanyu, ng'uwo wabereyeho, uwo wabayeho kugira ngo ucire inzira, uwo vyose bikomoka ko vyerekera kuwo naremyemo. Murazi ko muri Yorodani imbere y'aha gato y'ibitwumvise uyu munsi, Yezu nako data yamubwiye ati ngo nguyu mwana wanje ngunda, ngo muri we ndahasanga ibinezereza vyose, ni mu mutege yombi. Data akamumwemeza, akamumwereka, akamushikiriza abantu benshi bari ngaho Yorodani, kuri Yorodani nako. Yohani Batista rero akatubera ubwa mbere akarorero k'umuntu atiyumviriza ubwa mbere muri bya bintu byacu by'ubugunge, by'ubwibone, by'ibintu bidufumbamwo, by'ibintu bitubiramwo, ibintu by'ishari, ibintu by'amapassion, mugabo agasohoka kumviriza Yezu aje kugira ngo ajabuke, abandanye inzira yiwe, amubise nawe atangura inzira yiwe. Reko ndababwira, murazi ko n'abigisha bigeze kuza bakaza bakamera nk'abagomba kumuvyura nk'agashari, ngo bose baramwirukira, bose baguhevye, acara bakurira inkoni ku gishitsi ati narababwiye jewe sindi Mesiya, jewe sindi Mesiya, kandi ngo ndahimbawe ngo kuko ubu numva ijwi ry'umukwe, nanje nk'umugenzi w'umukwe nkahimbagwa. Aho bagomba kumushiramwo akantu k'agashari kazana imitima mibi, wahubwo arahimbagwa no kumva yuko yashitse, uwo yakoreye yashitse, kandi uwo nyene ari we nawe nyene azomujabukana mu buzima budahera. Yohani akumva rero ko igihe kiwe kigeze, akabisa Yezu. Nako ndavuga ingene bitugora kubisikanya, guha ikibanza uwundi, kumubisa igihe cyacu kirenganye kugira ngo abandanye, kutumva kumenga arazanye mbere n'ibindi byiza bisumbirije. Na jewe Musenyeri ashobora kumbwira ati itegure kubisa naka, ababikira amanomination itegure kubisa naka, ku kazi itegure kubisa naka, kandi ajarimwo uwundi mugisha mushasha, kandi mutegerezwa kumwumviriza ukwiwe. Niryo jambo nkunze kubwira abantu bariko barakira nk'undi muntu mukuru mushasha aje kubarongora, ntimugume mumusoma muri umwahitiye, oya, arimwe ikindi kintu gishasha Imana ishaka kubandikira. Ntaje kugira kopie kore y'ivyo uhari, ntaje kugira kopie kore y'ivyo uhari, aje kugira ngo mwakiri gishasha Imana ibateguriye. Kuko uko tugenda mu gihe tugana igihe c'ihindukira rya Yezu Kristu, tugana ukurangiza igihe cacu hano ku isi, tugenda twinjira mu vyiza bisumbirije. Paulo bitubwira akagira ati ngubu ngo muregereye urukiza gusumba igihe mwemera. Mugabo sinzi ko ariko bimeze muri mwebwe, sinzi ko ariko bimeze muri twebwe, ko wumva ko ubu wegereye ahantu hakomeye, hari urukiza rusumbirije gusumba igihe watangura kwemera. Rero ugasanga umuntu igihe agitangura kwemera yari nk'umucanwa mwiza mwinshi, yari nk'urukundo rwinshi, karaba bamwe bamukabona umenga rugenda rurazimata iyo rudaciye ruzima, ariko ntirukazime. Kwama twibuka yuko umunsi w'ubuzima Imana itwongeye ni umunsi wo kujabuka mu bisumbirije, ni umunsi mbere wo kubisa n'ibihitiye ukagira uti mbisa reka mbandanye urugendo. N'uyo kumbura uyu munsi ahava ataha,
tugenda turamenyerezwa kuva muri bimwe twinjira mu bindi. Muri uko rero kubivamo twinjira mu bindi, tugategerezwa bwa mbere, uwa mbere utegerezwa kubisa ni Yesu, kugira ngo atubere inguvu zitujabutsa muri bishasha, zitujabutsa muri bishasha. Cyane cyane burya ikigoye ni igihe utegerezwa kubisikanya, igihe utegerezwa kubisikanya n'ibintu n'umuntu aje kumbure wewe nawe umenga utegerezwa gusubira guca bugufi. Nivyo binagora abantu bafise ubukuru, bakuramwo inyungu nyinshi, bakuramwo impembo nyinshi, bakuramwo amafaranga menshi. Kandi ntivyoroshe. Waramaze kubaho ugendera ku noti y'ibihumbi 10 bakubwiye bati ubusubire menyereze kugendera ku noti y'ibihumbi 5 ucukoma induru. Nico gituma mubona iyo hageze ko babisikanya birabagora gose, barinda kunana, kagomba kuyo matora, kagomba kugira iki, kubera yuko biragora gusubira kumva uti harageze ko hazi igihe gishasha, harageze undi ugasanga guma agira ati none ibyo utakoze mu myaka 20-30 uracabikoze. Umuntu akabisa uwundi, igihe kikabisa ikindi, ibintu bikabisa ibindi, system ikabisa yindi, ubuzima bukaguma bwiyubura kuko abantu bazi kubisikanya neza, bakumva igihe kigeze cyo kujabuka, bakajabukana ibintu neza. Umwe ahavuye akagenda yumva ati si bipfuye, ahubwo kuko twiyumviririza muri twebwe, ntitwiweze Yesu aje atugana. Kurya ubishije ubundi ni Yesu aje akugana kugira ati ndashaka kugutwara ahandi mu bindi. Mugabo gumuraba bya bindi wazingiye gute ningaha nyene, kandi gatangura kwemeza abantu uti jewe nkahava ibintu bica bisambuka, jewe ntahari ngaha ibintu bica byononeka. Genda. Narigeze gusanga hamwe radio abantu bari baza barabaye nk'ibimungu, bene abandi bakaza kumbwira bati bajya abantu birukane party. Oya, reka ubuzima bwo nyene burabiza. Yesu kugira ngo abisikane na Yohani Batista ntiyaje kumubwira ati Yohani Batista gicawe cyaheze mbisa. Ubuzima bwo nyene bukabizana, bagaca baza kumubwira bati ngo Yohani Batista ngo yapfuye, ko Herode yamuciye umutwe, yamucishirije umutwe mwibohe. Yesu agaca yumva ko igihe ciwe cyo guhaguruka nawe akabandanya rwose gitanguye. Urupfu rwa Yohani Batista ntarubone gusa nk'urupfu rusanzwe, kuko ni ntashingiye Imana. Hano twibaza ngo barapfuye, mugabo twebwe tubishe ni twe dupfuye imbere y'Imana. Bobo ni bazima, baguma ari bazima. Shima ko ari bazima, hasigara harakora ibindi bibavuyemo, bigaca bivyura muri Yesu guhaguruka, gaca tangura kwigisha. Igarure mwemera inkuru nziza, bari biteze ko acagenda kurira yo ndagowe naje bazoja babanyica. Oya, aho gacara gukarabandanya rya jambo uti nkoko ntutikibitse. Uti nkoko ntutikibitse, agaca haguruka akabandanya ubutumwa. Tugire Kristo. Ubwo murumva nko muri bajya abantu baba bapfuye neza, bagasiga babayagiye neza, ko ari ikintu mukama babwiye ati vocation yanyu rero iratanguye cyangwa ibandanye ku rundi rugero. Hari abana abavyeyi babo bapfira neza, abana bakumva bati turatanguye igihe gishasha. Hagusigara barajyanira ibisigi, bamarana, batukana, biri bashengezanya muri sentare, ahubwo kabone ingene bahagurutse bakaba bashasha, bakumva ahubwo ko bategerezwa kubandanya neza no kuzigama neza ico babonye cyiza cyose mu bavyeyi babo. Abo rero bakaba bazi kubisikanya neza n'abavyeyi babo. Uko kubisikanya murabona ingene Yesu nawe aza akavuga ati uyu mu bana b'abantu nawe bangana. Urya aje agatangarira igikorwa Imana yakoze muri mugenzi wahavuye. Hari abantu iyo basubiriye abandi baca bashika babasiba ingene yabikoze, ingene uyifa.
kamenga wazanye ibindi bitangaza bikomeye, rero ugasanga agiye gusubiramo ivyo hanyuma y'ivyo wa mbere. Akantu kubwishime, kubwibone, naho ubona uti ibi inye yaravyihenzemo, kamenya uti reka ahubwo igikuru so kwirirwa ndanduwe, ahubwo reka nkore iciza kindi Imana inyeretse mu kunyerekaho we atashoboye gushika. Ibikubwiye iti ndaguhaye ubutumwa, ntibikubwiye iti genda wararaze, ahubwo ndaguhaye ubutumwa. Tugire Kristo. Hari abantu mubona amagara make y'uwundi, mukabona ibibi vy'uwundi, kamenga muryohewe nuko mugira muti tugire nevene, mukanda uwundi muciye muri nevene. Ntumenye ko Imana ihaguye ubutumwa iti wewe uriteguriye hajya hano ndahaguha ubutumwa. Cyo gituma jewe Imana yinyeretse amagara make y'uwundi, ndumva ko ngo nahigira inyongera ubutumwa nubwo mfise bunaniye. N'ubutumwa uburonse. Twari kuhateba iki gisomwa ubuzima bwa Yohani Baptiste umweranda w'iparuwase yacu, ari mu buzima buryoshe gose. Ngi muri ko murasoma ibintu ku buzima bwiwe, cyo gituma na Yesu yagize ati uyu mubana w'abantu ntawe bangana, icyaruzirikane kuko azi kwihweza Yesu aje amugana, igihe ciwe cyo kumubisa ntikimutera ubwoba, ahubwo kiramuhimbara nk'ugire abandanya ahantu heza hasumbirije mbere aho abisije mugenzi we. Hari abantu mu misi imbere muzotegerezwa kubisa abandi, buca dutora itegurire kumera nka Yohani Baptiste nimba muri abakristo, kugira ngo amatora ntabatera ubwoba, mutangure kugomba gukoresha bya bintu byose tugira ngo tuzogahinyanyura izo mvugo. Zinyegejemo akantu niwahinyanyura kugira ngo ibintu bigende neza, dushimira Imana. Mugabo guhinyanyura ari kamwe ngo bacemwo nibabona, tugomba tugira akantu tubakorera, akantu dupanga, akantu kidiri, akantu ko mu rufuri, ko mu biki. Apana, mwibuke ko twashize Imana imbere. Bene ibyo nivyo bituma igihugu kidahaguruka. Nimba ubuzima bugize buti bisuwundi, reka guta umutwe. Mugabo kenshi umuntu arata umutwe kubera yuko aza ati aho narindi hapfutse nkahava, nzoba nipfukuye ibintu byose bazoca babibona, reka wenda byo barayeko. Aho ndabitumbereje ngaho benshi birabagora. Tutangiye kuvuga politike, niko vuga Yohani Baptiste. Mugabo arafise ikintu ababwira muri politike, arafise ikintu atubwira mu buzima, kandi si muri politike gusa, ni hahandi hose bakubwira bati harajundi mushasha mubise. Igihe udaciye usiga ibintu bidabadanganije kugira ngo ahere mu busa, hama ngo warashize Imana imbere, ugasiga ukomvye ikigega cyose, ugasiga utwaye ibintu byose, ubundi ukamutuma ahera mu busa. None uri umwana w'Imana gute? Wabonye umenga ivyo bintu ni ivy'iwawe canke ivy'uwundi ahaje, niwamenye ko ari ubutumwa uriko bw'Imana. Niwamenye ko ari ubutumwa uriko bw'Imana. Ahubwo uri umuntu mwiza ukamenya uti reka ndamutegurire neza amadosiye yose, ndabimwereke neza, azashika abandanya igikorwa Imana yatanguye ngaho. Mu buzima haragira igihe tukabibamo. N'umuvyeyi ategerezwa gutegura abana biwe, akababisa akegera imbere. N'umudirekteur ategerezwa kubisa uwundi akegera imbere, kandi akumva ati sintakaye, kuko ibi bintu nabibanyemwo n'uwahanzanye Imana mushobora byose. Agategurira inzira uwundi, akumva ko agiye kubandaniriza Imana imushaka, kandi mbere agategura nabiwe akabashikiriza uwundi mushasha. Hari abakristo mpora mbona bakunda umupatiri wabo, iyo aronse nomination kaza ngo bariko baramwerekeza niyo yagiye, bakaja gusengera iyo yagiye. Nkava ngaha nkabona musanze iyo nagiye, nzobatwenga nimwigeze mwumva ijambo ry'Imana nababwiye. Guma hajya gumukorera ubutumwa, hajya wumva Imana yaguteretse.
sinariho ngo ukurikire jewe oya. Murumvise ingene Yohani Batista aciye abwira abigishwa be bati nguriye umwagazi w'Imana, nguriye uwo gukurikira. Ubu ntimugikurikira jewe, kurikira uriya niwe mwagazi, niwe Imana yatiye ari mu rupfunguruzo rw'ubuhigwe bwanyu, si jewe nari ngaho kugira ngo ndamucire inzira, nari ngaho kugira ngo ndamucire inzira. Ubwo uritegurira nawe gucira inzira Yezu kandi ukamwerekeza ko abiwa wowe nyene, ukiyerekeza kuri we kandi ukanamwerekeza ko abi wawe, abana bawe abujeje kucanke kuri ukababwira uti nguriye umwagazi. Kandi birakwiye ko ari we aguma atera imbere muri mwebwe, jewe nkashaka nk'imanukira nkazimangana, kuko sino kuzimangana nkabandanya mucumukama na wenye nashakamo. Utanguye kubaho gutyo ibintu bihindagurika kugira ngo bishi ibindi ntibizogutera ubwoba. Mugani waguma wiraba wowe indani muri ivyo uzogira ubwo butumutwe. Ariko ni wazuraraba Yezu abije mwakwerekeye ukamwiyerekeza ko n'ababa bose ukaberekeza kuri we, uzotambuka impore wigire kandi uhimbagwe nuko umukama abandanya arakora ivyiza afatiye no kuri wewe no kubindi bishasha bazanye. Dusaba umukama kugira ngo nubundi adukomeze umutima w'umwidegemvyo wo kwama twumva yuko igihe kigeze tujabuka tukakijabutsa ibyacu byose mu kuvyerekeza Yezu Kristo, ngo umukama we muko w'imitima yacu yamane natwe, aguma dukorera ibitangaza byo kuduteza imbere umunsi ku wundi, umwanya ku wundi, gushika mpaka mbinguni, gushika mu ijuru. Amen.